13 Gitugutu Burundi buzoba bwibuka ku ncuro 62 igandagurwa ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore yaharaniye intara yo kwikukira y'u Burundi. Leonce Ngendakumana umunyepolitike yagize icyo ashikiriza, aho mbere asaba indongozi z'ubu gufatira akarorero ku muganwa Rudoviko Rwagasore, haba mu bijanye na politike, iterambere eka n'ibindi vyose. Leonce Ngendakumana: urupfu rwiwe twagwakiranye umubabaro, twagwakiranye agahinda, waduteye ibibazo byinshi, waduteye amarira n'amaganya n'intumba, kubera ko umugani watari umugani Rudoviko Rwagasore yarahejeje guharanira ukwikukira kw'abarundi, yarahevye ubuzima bwiza yari afise kwasi, avuga ati ndanse ko haba akarenganye muri iki gihugu, uko gasa kose waturuka kose, sino kwishinga mu bintu byiza papa yarondeye, ati nkareka abarundi sinzi bakaguma bari mu gacinyizo k'abazungu. Icyo gihe bari ababirigi n'abadagi bari bavuye ngaha. Rero twebwe ntitwibuka cyane cyane igandagurwa ryiwe, twibuka ico gikorwa cyiza yaraje kurangura, iyo ntambwe yaradushikanye ko twari duteye yo kubona ko dushobora kwikukira. Jewe simvuga ngo haheze imyaka 32 twikukiye, ntiturikukira. Ngira ngo turaza kubigaruka ko mu ijambo yashikirije, ntiturikukira, ahubwo twasubiye inyuma. Rero muri iyo myaka 62 iheze, turacafise umubabaro, turacafise agahinda k'iryo gandagurwa ry'umugabo atamugani Rudoviko Rwagasore yarahejeje kudukura mu vyara by'abakava amahanga. Icyo gihe bari ababirigi n'abadagi kandi yabuze n'abandi bari binyegeje inyuma. Nico cyane cyane twibuka ko twagira ko twaza kwikukira. Hagati aho yari afise imigambi ihambaye ijanye kwiterambere, yaravuga amakoperative. Mbega nk'ubu yogaruka yosanga bimeze gute? Umugani Rudoviko Rwagasore mu migambi yashira imbere, yarashira imbere ukubana neza kw'abarundi mu budasa bwabo. Ntiyaja muri ivyo vy'amoko, ntiyaja mu vy'intara, ntiyaja mu vy'amadini, ntiyaja mu vy'imiryango. Yavuga ati nshaka ko abarundi bose bitwa abarundi, igihugu c'u Burundi kitwa igihugu c'abarundi, leta tuzoshinga ikaba leta ihumuriza bose, idahumuriza abahutu, idahumuriza abatutsi, idahumuriza abantu bacanga abaganwa gusa, ko yari umugani ihumuriza bose. Yaravuga ati nta nsinzi ndemera ntarabona ko umurundi wese yishira akizana, atawuzira iciyumviro ciwe, atawuzira idini arimwo, atawuzira ubwoko arimwo, atawuzira igitsina ciwe. Nkabona ko abarundi bose batekanye bangana imbere y'amategeko. Ati nkabona ko igihugu giteye imbere, abantu bafite ibyo bafungura. Nkabona ko amashure ateye imbere, abantu biga bakiga ubumenyi, bakiga ibizobagirira akamaro. Ati nkabona yuko dufitanye imigenderanire myiza, mbere nabo bahora badutwara, abo twita abakoroni. Ati nkabona yuko ubutungane kuri bose buhari, ubutungane buhumuriza abarundi bose, butaraba umuntu ngo ariyifise cyangwa ntiyifise, butaraba amamuko yiwe, bitaraba umugambwe aturukamo. Rero urumva ko Rwagasore yarafise imigambi myinshi yari gutuma igihugu cacu kiba igihugu c'iteka, kiba igihugu gitekanye, kiba igihugu abantu babanye bafatana mu nda, kiba igihugu gishira imbere ibikorwa n'iterambere. Ivyo nivyo yahagararako cane mu iterambere. Rero yarahagarara cane ku kibazo c'amakoperative. Amakoperative nuko bashira hamwe abantu baja hamwe bakarangura imirimo koko yo kwiteza imbere,
bakongereza umwimbu, bakaronka ibyo bafungura, bakagwanya ubukene, bakagwanya inzara, bakagwanya ubushomeri. Kuko ibyo bavuga ati baca umugani ngo mu nda harara inzara akazinduka inzigo, ntiyabeshe. Umuntu ashonje nawe uvuga gute ntiyumva, hapfa byinshi kubera umuntu ashonje cyangwa akenya. Rero amakoperative ya Rwagasore harageze igihe arazimangana, hagera igihe aragaruka, ariko uko yagarutse uko twumva avugwa mu gihugu cy'u Burundi si amakoperative, ni amashirahamwe mato mato y'umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe CNDD-FDD. Si n'amakoperative kuko ayo mafaranga ku makomine 119 nta makomine ashika 3 ayo mafaranga yagiriye akamaro. Ayo makoperative yagiriye akamaro yose barayariye muri wa mugambi wo kwikanda, muri wa mugambi ko impene irisha ahiziritse. Yarariye, yarazimanganye. Nta koperative rero zihari, ntaho genda kuvuga ngo ageragereranya amakoperative ya Rwagasore n'amakoperative avugwa mu majambo ubu. Ubu nta koperative ziriho mu Burundi. Hari abantu bagerageza gushinga koperative, ariko si koperative zotuma batera imbere nguko Rwagasore yavyifuza, nguko abarundi bavyifuza, bano birindiriye. Oya, koperative ku by'ukuri yego hariho izahombye, ariko hariho n'izindi zikina nata, hariho n'izunguse, ntitwoca tuvuga ko zose zahombye. Hanyuma tugiye mu bijanye na politike naho umutekano yifuza ariko n'ubu urahari. Nibaza ko kubisanzwe natwebwe umutekano burahari, nibaza ko ahata kibazo kirekire mu bya politike. Naho nyene ubu hari imigambo myinshi kandi yose bari kujya kwitoza mu matora, naho nyene ngira ngo mu twaga tuvuga ko ata kibazo kinini kihari. Sinzi nkaho uherereye, kuvuga ko hariho umutekano mu gihugu. Burya umutekano si urwamo rw'amasasi, si urwamo rw'inko n'amagrenade. Umutekano uba mu mutima w'umuntu. Abarundi rero uko ubu babayeho ntibatekanye ku mpamvu nyinshi. Hari impamvu za politike, hari impamvu ku mpamvu za politike n'umukuru w'igihugu aravuga ngo adatekanye, umwumvirije aravuga abantu bagomba kumwihanga. We nyine aravuga ati jewe ndi umugenerali uzonyihanga tuzogwana, narumva atekanye. Waravuga ati ntavuga ko ari we mugabo y'umuntu ariko avuga imvugo y'umugani uramwumva. Nk'iyavuye hanze akavuga ati murabona intare iserura amenyo, ati mugabo amenya akarishe irayafise. Ati murabona intare iserura inzara, ati inzara zikarishe irazifise. Uca wumva ko umukuru w'igihugu arinze avuga mwenuko ntabatekanye. Ejo bundi yavugiye Igitega mu masengesho ati mu masengesho y'umugambwe CNDD-FDD yamaba ku munsi wa kanati, abazonyihanga bamenye ko bariko barihanga Imana. Uca wumva ko n'umukuru w'igihugu adatekanye, kandi hari ibikorwa byinshi mu gihugu vyerekana ko adatekanye. Urashobora aho ni mu bya politiki bo n'abanyamigambwe ntidutekanye, amashirahamwe yigenga benshi ngo ko badatekanye, abamenyesha makuru nabo nyene hari abadatekanye no bakiri inyuma y'igihugu. Eka n'abari ngasinzwe batekanye. Singiye rero mu bibazo by'ubukene bwo mu gihugu, singiye mu bibazo by'inzara, singiye mu bibazo by'ubushomeri, singiye mu bibazo by'ibiciro biduga ku munsi ku munsi, amakuru amatagisi, singiye mu bibazo by'itakazo ry'agaciro ry'amafaranga y'u Burundi, singiye mu bibazo by'ingene amashuri ameze, ingene ibitaro bimeze. Ibyo byose Rwagasore yarabivuga, ibyo ntavyo ngiyemwe. None ibyo byose bimeze uko tubibona, uko tubyumva, twovuga ngo abantu baratekanye. Ukumva abantu bapfuye bishwe yama byavuzwe, ukumva abantu bafunzwe, ukumva abantu baheze inyuma y'igihugu, bangara inyuma y'igihugu. Numva rero bikuravuga ngo by'umutekano ngo urahari, ngo ntuseswa, uri mu mutima wiwawe naho uherereye. None nturi mu Barundi bose, ni washaka uzotembereza iyi mikro uzobaza Barundi uzumva batekanye uko bangana. Kuri iki none mubona aho kuguki cyokorwa nandi kugira ngo kumbure ibi mubona ko bisa nk'ibitagenda neza bigende neza? Emwe nditwodendereza umukuru w'igihugu canke leta arongoye, nivyo abo ni bafise uruhara rukomeye rwambaye, kuko nibo banabazwa
ahanini ubwa mbere umutekano w'igihugu n'abanyagihugu. Rero umutekano, amahoro n'umutekano by'igihugu bibazwa abarundi bose, byokorwa n'abarundi bose. Abarundi bakaba intwari nguko kwa gasore yavuye hasi ati turanza akarenganye. Abarundi bimvuga kuri ubu turamaze kubumva, baramaze kubaho, bashobora kuba bagitekeye n'ubwo mugabo bariho. Ukuri kuravugwa iyo amanama atunganijwe, mparanumviza muri za Sena, iyo batunganije ibiganiro ku bibazo by'72, iyo batunganije ibiganiro ku bijanye nibi by'umugwi severe, iyo batunganije ibiganiro kuri ibi vy'amakota cyangwa iyo hamaga mushikiranganje wa mbere n'abashikiranganje mu namashinga amateka n'ingingo z'amateka, ukuri kuravugwa. Ubu rero igikwiye nuko abantu batsinda ubwoba, ivyo bavuga bibaho bimeze nabi, tukaja hamwe, nako nuko ndiko ndikuramo, tukaja hamwe tugashira ingufu hamwe dufise, tugashira ubwenge dufise hamwe, tugashira uburyo dufise hamwe, iki gihugu tukacubaka kikaba nka kujya kwa gasore yacifuza. Kwa gasore yavuga ati nifuza ko abarundi bose bokumva ko abarundi batekanye, batungi batekanye gwe mu byabo no mu babo, tubane neza mu budasa bwabo, ntidusubire kumva umuntu azira ubwoko bwiwe, si we yabwihaye. Nta muntu yiha ubwoko, arabubwirwa, nta n'umenya ko ari bwo cyangwa atari bwo. Ntidusubire kumva umuntu yazize igitsina ciwe, aragihabwa. Nta muntu avuka avuga ati je nshaka kuvuka ndi umuhungu cyangwa ndi umukobwa, abibona uko. Nta muntu yozira intaravukamo, nta muntu yozira ivyumviro vyiwe mbere kireka ari ivyumviro biza guteranya abanyagihugu, biza gusambura igihugu. Abantu bakishira, bakizana, bakidegembya, bagasera ibyo bagona atangomanzi, bakitorera ababarongoye, kuko kwa gasore yashimbere gutora. Uribuka ko kwa gasore yagiye mu matora kabigakurikirana makomine no bashinga amateka, kandi apfungwa, atotezwa, turubikwa, ariko akemera ati nta yindi nzira abarundi bo kwitorera abarongozi beza atari amatora ateguwe neza, agatunganywa neza. Abarundi rero tukaja ku kivi, ivyo vyumviro vyiza dufise, uko kuri tuvuga kukabonekera mu bikorwa, kukabonekera mu buzima bwacu bwa misi yose. Ntitugume tuza twabivugira mu masaro yacu, ntituze twabivugira mu migwi yacu y'abahutu cyangwa y'abatutsi cyangwa y'abandi, bikaboneka yuko turi ku kivi kugira ngo gateka kazi na muntu kubahirizwe nkuko kwa gasore yavyifuza, kugira ngo abantu batera imbere, igihugu gitera imbere nkuko kwa gasore yavyifuza. Nayo leta, urabona leta imbere je novuga yuko hari umwihwezo nigeze kugira, nsanga kuva ku bakoroni mbere, kuva no ku ntoro za cami ko zatangwa imbere y'abakoroni gushika none munsi, abatwara bamatwaraga kwa kundi sankamara kabwe k'abantu 10 cyangwa 20, bikitirirwa abarundi bose, bikitirirwa ubwoko, bikitirirwa imigambwe, kandi atari ivyo. Ubu rero ikibazo warumbajije, inyishu no guha nuko abarundi wese twanka karenganyo, twibaza ko twahatswe kwikukira, twokwerekana koko kwiryo shaka rya gwa gasore tukirifise, dushaka kwikukira natwe. Hama n'abarongozi nabo nyine bakavuga bati urinze ushikira ubutegetsi, abanyagihugu bashobora ku butegetsi babiciye mu matora, utegerezwa kubatunganiriza ku buryo bumva ko bahimbawe, banezerewe, dukenye tugakenera hamwe, dutunze tugatungira hamwe, tubayeho neza mu gihugu, tukabanaho neza twese. Ndabashimiye rero, musingira ku Mana. Nanje ndabashimiye.